ndababaza nimwe mbaza mayors ibyo mvuga murabibona cyangwa ntabwo mubibona murabizi murabibona murabyumva cyangwa nuguta umwanya reka nze mbegere niba ari byo mushaka murabibona ntimubibona yavuze ababwira bagira ubwoba bamwe bubika amaso abandi bagahema badashikana si umukuru w'igihugu gusa n'umugabo n'abaminisitiri biwe batinya urambwira ubu ngubu I'm not impressed ntabwo mbwira ngo birakora nyuma y'imyaka ingahe nakubajije ngo one stop center the whole idea and principle bimaze imyaka ingahe byagomba gukora kuva he kugera he ahandi ntibikore nicyo kibazo nabajije ibyo nsubiza ntabwo ari byo nabajije. Your Excellency, before this year, One Stop Center RDB was not fully operational. It was working with some essential services. Why? Jango ni design, Your Excellency, nango tukwae kozeneza have some permits and licenses that were still being given by other institutions. Why? Isubiza ikibazo mbaza. Your Excellency, mukoriki wowe uri mukuru wa RDB ariko ntabwo wumva One Stop Center yayishyizeho icyo bivuze. Urambwira iby'umwaka ushize RDB maze imyaka ingahe Claire? Myaka 10 irenga. Iki? 10. Gusa 12. Uravuga igihe wayigiriyemo cyangwa uravuga igihe? Kuri we gukora ikosa ntivyemewe na cyane cyane iyo uri umuyobozi. Bamwita umuvyeyi w'u Rwanda yakuye igihugu mu manga akakigira akarero muri Afrika. Mu matora atsinda ku bice 99% ndetse n'igitangaza muri kino gihugu cy'imisozi igihumbi. Ubu buhangange bwo kujugumiza abatwara bukomoka hehe? Iyo bari umunyagitugu cyangwa n'umuyobozi mwiza akwiye kubera akarero ibindi bihugu vya Afrika. Reka twinjire mu mateka. Ukuri igitinyiro n'icubahiro c'umugabo umwe, umugabo atavugwaho rumwe, aho bamwe bamubona nk'ikibi abandi bakamubona nk'umugisha ku Banyarwanda. Ni Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ikibazo cyawe ni iki wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe? Ikibazo ufite nuko ntabikurikiranye hakiri kare. Uba nahari ariko ukorera urahaba kurikirana ibyaho. N'ibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane. Ibyanzinduye bikanzana nkaza no abikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa. Ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbabazi zirampikize. Imbabazi usaba ndazivanamo iki? Ndazikoresha iki? Urazinsabye ndaziguhaye havuyemo iki? Haravamo iki? Haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora, haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze. Ni iki? Imbabazi niko kazi twirirwamo, ni imbabazi gusa. Paul Kagame yavutse ku munsi wa 23 ukwezi kwa Gitugutu mu mwaka w'1957. Avukira hitwa Tambwe mu karere ka Ruhago mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda
ariko ico gihe cyari kigifatanye n'u Burundi citwa Rwanda Urundi. Yavuze kuri Saint Deogratias Rutagambwa, yava mu muryango wa Bega na nyina Siteri y'Abisinda, yari umuvyara w'umwamikazi Roseline, umwamikazi w'umwami Mutara wa gatatu. Uwo muryango wa Rutagambwa wari ubayeho mu buzima taco bubaye, kuko uretse ko se wa Kagame yari umugabo w'umurondezi. Imigenderanire bari bafitaniye n'ubwami bwa Mutara vyatuma baronka umutekano uhagije. Ababirigi bamaze gushika mu Rwanda Urundi, bacanishijemwo Abarundi n'Abanyarwanda mu kubagabura mu migwi ibiri, bamwe baba Bahutu abandi baba Batutsi. Twese turabizi ko kugabura Abarundi n'Abanyarwanda mu bwoko bw'Abahutu n'Abatutsi vyazanye umuvumo ku bihugu vyacu, n'ubu tukaba tukiri mu ngaruka za y'amacakubiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959 Abahutu n'Abatutsi barashamiranye, ndetse Abatutsi benshi baricwa, abandi bahungira mu bihugu bibanye Kongo, Uburundi na Uganda. Muri iki gihe umuryango wa Rutagambwa wahungiye muri Uganda. Ico gihe Paul Kagame yari afite imyaka 2 gusa. Paul yakuriye mu nkambi ya Nshungarezi, ndetse atangura amashuri y'intango hafi y'iyi nkambi nyene. Ubuzima bwo mu nkambi ntibwari bworoshe, ariko Paul Kagame ntivyamubujije kuguma bamubambere mu ishuri. Biravugwa ko yaronka amanota menshi gushika habaye ikintu cadurumbanije ubuzima bwiwe, urupfu rwa se wiwe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 970. Paul Kagame yatanguye gusubira inyuma mu ishuri, ariko yarabandanije gushika aronse urupapuro rw'umutsindo akuye muri kaminuza ya Makerere. Muri iyo myaka yose Paul Kagame ntiyari bwigira ajabuka Kagitumba ngo asubire mu Rwanda, ariko yarumva ko muri we afise kiriyozi cyo kumenya igihugu camwibarutse. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977 yajabutse umupaka ashika mu Rwanda. Muri ico gihe umutekano mu Rwanda wari wose. Igihugu catwagwa na Juvenal Habyarimana yari yaratembagaje ubutegetsi bwa Gregory Kayibanda ku itariki ya 5 mu Kakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 973. Ico gihe mu gihugu ca Uganda hari ikirobere cyagwanye ubutegetsi bwa Milton Obote na Tito Okello. Ikirobere cyari kirongowe na Yoweri Kaguta Museveni. Muri iki kirobere hari umugenzi yakoranye na Kagame, Fred Gisa Rwigema. Paul nawe yahavuye ahanze Rwigema muri iki kirobere ca Museveni, maze ahabwa akazi ko kuba maneko, akazara kusanya makuru avanye hirya no hino yafasha abagwanyi muri uru rugamba rwabo. Aka kazi gakora neza cyane, ibintu vyatumye ashimwa n'abagenzi biwe harimo na Museveni. Mu gihumbi kimwe n'amajana 987 Paul Kagame na Fred Rwigema bashinze Front Patriotique Rwanda FPR, umuhari w'Abatutsi wari wiyemeje gutembagaza ubutegetsi bw'Abahutu bwari burongowe na Juvenal Habyarimana. Fred Rwigema yari umugabo atarasanzwe, yahamura abagwanyi maze bakagwana nk'abari amavubi. Paul Kagame nawe yarazi kuba umugabo azi gupanga abagwanyi kandi akagira discipline idasanzwe. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 989 Museveni yari yarafashe igihugu ca Uganda atembagaje ubutegetsi bwa Obote. Yarungitse Paul Kagame muri Amerika kubandanya amashuri mu bijanye na gisirikare. Uyu yoba yamurungitse nyuma yo kumenya ko Paul na mugenzi we Fred bariko barategura igitero gikomeye ku ngabo za Habyarimana. Ariko nubundi ukugenda kwa Kagame ntivyabujije ko FPR yinjira mu Rwanda. Ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 inyeshamba za FPR zambutse Kagitumba zinjira mu Rwanda zizanywe no gufata Kigali. Urugamba rwabafashe imyaka 4 yose. Ariko ku munsi wa kabiri w'urugamba ku itariki 2 z'ukwezi kw'icumi Fred Rwigema urugendo rwe rwo kubohora u Rwanda rwarangiriye ngaho. Ntiyigeze ashika mu gihugu c'isezerano i Kigali nkuko yavyipfuza. Urupfu rwiwe rwababaje inkotanyi ndetse batakaza morale, bumva ko byose bibarangiriyeko. Ariko mwibuke hari uyundi bafatanye uburongozi bwa FPR, Paul Kagame. Amaze kumva urupfu rwa mugenzi we Rwigema, yaje nk'utazambaye aje kubandanya urugamba bari bariyemeje rwo kubohora Abatutsi. Ariko urupfu rwa Fred Rwigema rurimo igifungu cinshi. Harabavuze ko yoba yarashwe n'umwansi
ariko abandi bakanyomoza ayo makuru ko batari bwahangane n'umwansi biboneka. Abandi bavuga ko yishwe n'abasirikare ba Museveni ku mpamvu z'uko Museveni yashaka kumwikiza kuko Fred yakundwa cyane n'ingabo za National Resistance Army. Ubwo Museveni yoba yatinya ko Fred azoshobora muri kazoza kumuhemukira maze amwikiza hakiri kare. Abandi bavuga ko yoba yishwe na Kagame yabona ko mu gihe Fred Rwigema gihari atazoronka ikibanza yashaka muri FPR. Rwigema yarakundwa cyane, yari umugabo ari charismatic, ibintu byaba byatuma Kagame abona ko ataca azomutorana muri FPR. Ariko hari n'iyindi hypothèse ivuga ko Fred yoba yari yahuye kuko mu migwa ya kera y'abanyarwanda ngo kugira mutsinde urugamba ubuserukira abagwanyi yategereza kumena amaraso yiwe ku butaka bw'umwansi. Ico kikaba ikimazi gikomeye gituma urugamba mu rutsinda mu mwanya muto. Fred rero ngo yaritanze kugira bene wabo b'abatutsi babohogwe nkuko byaje kugenda. Paul Kagame amaze kugaruka yahitiye ku burongozi bwa FPR yongera guhamurara abasirikare, urugamba rurabandanya. Ku itariki 4 z'ukwezi k'umunani umwaka w'1993 yarusha muri Tanzania hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara no kugabangana ubutegetsi, ariko ibi ntaco byatanze kuko urupfu rwa Juvenal Habyarimana rwahinduye vyose. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 indege yarimwo Juvenal Habyarimana na perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yarakorowe hejuru y'ikibuga c'indege ca Kanombe. Ibi byatanguje ubwicanyi ndenga kamere, ahari aho tubagiriza abatutsi ko ari bo bishe Habyarimana, ku rundi ruhande abatutsi bakagiriza abahutu ko ari bo bishe Habyarimana kugira baronke ubwitwazo bwo gutanguza genocide ku bwoko bw'abatutsi yari imaze iminsi ikirategurwa. Kuva kuri uyo mugoroba wa 6 ndamukiza izuba ryararenze mu gihugu cose, aho ryongeye kugaruka inyuma y'amezi 3 mu kwezi kwa Mukakara. Muri aya mezi 3 yose u Rwanda rwari mu mwijima, hameneka amaraso y'inzira karengane babatsize ubwoko bahawe batagishijwe inama. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane Theodore Sindikubwabo yafashe uburongozi. FPR niyemeye iyo guverinoma nshasha ya Sindikubwabo, bakajije ibitero ndetse mu minsi mike Kigali birafashwe. Igihugu cyose kimaze gufatwa na FPR, Pasteur Bizimungu yagenye kuba umukuru w'igihugu w'ifata kibanza, nayo Paul Kagame abicegera ciwe. Nubwo Pasteur Bizimungu ari umukuru w'igihugu, ubutegetsi n'ubuhangange byari bya Kagame. Mu mwaka w'1995 impunzi z'abatutsi zari zarahunze kera zatanguye guhunguka. Bamwe bwari ubwa mbere bahonyoje ikirenge muri ico gihugu cy'u Rwanda. Rundi ruhande abahutu bariko barahunga maze kuba nko kubisanya, abahutu basohoka abatutsi nabo binjira. Mu mwaka wa 2000 Pasteur Bizimungu yatanze imihoho maze Kagame yimikwa kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2000. Nubu aracana umukuru w'igihugu inyuma y'amatora menshi yagiye araba maze akayatsinda ku bice birenga 99%. Paul Kagame ni umwe mu bategetsi b'ibihugu vya Afrika batavugwaho rumwe. Ku ruhande rumwe bamwe bamubona nk'intwari yakuye u Rwanda mu icuraburindi ry'amacakubiri n'itsembabwoko, atangira inzira nshasha yo kubaka igihugu gitekanye gifise ubutunzi buri gutera imbere n'imitwarire ishingiye ku mutekano n'iterambere rirambye. Ku rundi ruhande hari abamwagiriza gukoresha igitugu, kubangamira abatavuga rumwe nawe no gutsinda amatora ku majwi menshi adasanzwe atuma habaho gushidikanya ku bwisanzure bwa demokarasi muri kino gihugu. Uyu mugabo kandi iyagirijwe n'amaraporo ya ONU kuva mu ntambara ya mbere ya Kongo gushika uno munsi, ahavuga gushigikira imigwi igwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese Kagame ni umunyagitugu yiyambitse umwambaro w'umucunguzi canke n'umuyobozi adasanzwe Afrika ikwiye gufatira akarorero? Nyandikira muri commentaire kandi ntubagire gufyonda like na subscribe.